ariko iyo mbimenya sinari kurira, iyo mbimenya sinari kwiganyira. No. Fuza ko hazogira umuntu umwe canke babiri bakira, nimba ari impumyi akanure, nimba ari kimuga amuguruke, nimba agwaye akire, nimba afise ibibazo yishu. Niyo objectif ya niyo vision yanje afise. Ivyo bindi ni Imana itwongera ku buntu. Vision yanje nga mu Burundi canke gospel yo nga mu Burundi ikintu nifuza, ndatandukanye gato n'abandi. Ikintu ca mbere nifuza, ndifuza kubona ko muri gospel yacu mu Burundi iyo habihinduka mu buzima bw'abantu, nimba hariho indirimbo ishobora kuba canke se umuririmbyi ari kuri stage ariko arahimbaza Imana, hashobora gukira abantu. Inshuti bakunzi mukurikira Ndufacom Tv, uni wa mwanya w'ikiganiro himbaza time. Dufise umutumire adasanzwe, turamuhaye ikaze, reka atwigwire muri kano kanya. Kaze mutumire. Murakoze cyane, izina ni Daniella koze, ndumuririmvyikazi wa gospel kandi ndumurondikazi, ndakunda Imana. Nivyo. Ndakubaza ikindi kibazo Daniella, ndashaka kumenya hari abariko baradukurikirana, harimwo imisore, mbega uracari kw'isoko canke tubwire baho umuco babimenye nimba ukiri kw'isoko canke waravuye kw'isoko? Okay, ntabwo ndi kw'isoko, novuga ko navuye kw'isoko. Yeah. Wavuze ko uri umuririmbyi Daniella koze, twashaka kutubwire mu muhamagaro wawe wo kuririmba, nibiki wasanze uhura navyo bituma muri ico gikorwa cawe cyo kuririmba kitagenda neza, hama ibigenda neza navyo nibiki? Muri uru rugendo rwo kwiga gospel canke byo kuririmba harimwo intambamyi nyinshi cane, kuko hari igihe ushobora gusanga intambamyi ya mbere n'uburyo, amafaranga. Ugasanga wifuza gusohora nk'indirimbo, ugasanga wifuza gukora ikintu kanaka, bivanye n'uburyo buke, ugasanga niri kurashika kuri ca kintu wari wifuza. Rero intambamyi ni ikindi naco, hari umuntu ashobora gusezerana ngo nzogufasha, hagira ko agufasha wa muntu ukamurondera ukamubura. Nizo ni intambamyi kenshi dukunda guhura nazo. Ikindi naco ugasanga ni turiko turashigikirwa n'abajournaliste, ugasanga turiko turakora turagerageza uko dushoboye kose, mugabo abajournaliste ntibadufashe kugira ama promotion. Yeah. Kini nifuza kukubaza, utubwiye intambamyi y'uburyo, intambamyi y'abajournaliste. Rafuwa pase naragukurikiranye kuri Facebook, waravuze ikijanye no gupendereya kw'abajournaliste. Rero nashaka ngo niki ubabwira abajournaliste, ariko hari kini naco kindi gikunda guhura n'abantu abajournaliste nabo bahura nabo. Par exemple, hari igihe dutumira abantu mu kiganiro gaca kubwira ngo afise management, ngo wowe urinda guca kuri management. Rero urumva ko hari n'igihe no kubatumirwa habamwe intambamye, ugasanga urushaka ko kumbure hari ivyo yobwira abantu bishobora kubigisha, ari usanga akubwira ngo uce muri management. Kandi tana ari yiwe, kandi ico gikorwa ari karakora ari ico mu kugira urinda guca muri management yiwe. Hano ho bivuga kwiki? Ubwa mbere abajournaliste navuga ko bapendeleye vraiment. Ico kintu nzokwama ndakivuga, hazonkunda ushaka, kuko jewe Imana irinzi inkunda birakwiye. Ariko ukuntu ushobora gusaba emission nk'umujournaliste, wamusaba emission donc akagufata nk'aho mengo sinzi. Ndibuka hariho ikiganiro nigeze gukora muri TV raho, jusqu'à maintenant sindakibona, ariko abakoze inyuma yanje ndabibona, imva none yanteresheje umwanya wanje wike. Kindi naco kubijanye na management, burya management ziragoye zose si zimwe. Hari igihe ushobora kugenda muri ndashuje kubera management yanje irampa freedom, ndi free mu byo nkora, ariko hari izindi management ku buryo ushobora gusohoka no hanze ibiri interdit. Rero biragoye muze murabatahura nabo nyene, kuko bivana n'amategeko bafitanye, kuko kwinjira muri management hariho amategeko musinya, hari ivyo wemera kuzoshobora, ivyo utemera navyo ukabivuga. Rero mu gihe yavyemeye ko azobikora, ushabumure kuko nyene nta kundi. Ikindi ni kubera iki wavuye muri chorale cyangwa uracari muri chorale duha umuco, kuririmba individuellement canke kuri muri chorale canke kubifatanya? Sanzwe ndirimba muri chorale canke muri groupe de louange kuri église, ndahimbaza, ndumwe mu bahimbaza Imana.
mugabo iyo tugiye kuri YouTube ndi ku ruhande rw'iwanje nivyo nasanze vyoroshe hajya gukorana n'abantu benshi ari gihe imitima y'abantu ko itameze ico kimwe usanga bigorana rero nahisemo kwikorana mugabo ntibivuze ngo ndigunga oya kuko byose nasanze ari byiza no gushira Imana hejuru. Ikiganiro cacu cyitwa himbaza time. Kuvuga himbaza time hari abantu bacumvise bumva umenga guhimbaza no kuririmba gusa nkore abantu babonye kino kiganiro cacu himbaza time boca bibaza ngo baje kuririmba ariko twashaka udusigura icari cyo guhimbaza udusigura icari cyo gutazira. Guhimbaza ni gikorwa umwana w'umuntu yaremewe no kwivuga canke kuvuga amazina kuvuga ivy'Imana yakoze ku buzima bwawe urashobora kuyita yawe urashobora kuyita izina ry'ubose wifuza ugahimbaza. Donc guhimbaza navyita ko ari ni nko gusenga kabiri kuko uravuga ic'Imana iri ico yagukoreye gutazira naho urivuga kujya kuntu umuntu ashobora kwivuga ndashimiye naka ndashimiye uyu n'uyu yankoreye iki niki naho nyene uri kuratazira Imana uvuga ivyo yakoze. Guhimbaza naho uri kuravuga ic'Imana iri gutazira naho uvuga ivyo yakoze. Ikindi naco nashaka kumenya ni kihe gikorwa umaze gukora kugira ngo abantu bakurikirane ibikorwa vya Daniella koze bamenye ngo Daniella koze arafise igikorwa hari abo ushobora kwifuza gushigikira rero kwifuza kuraba ibikorwa vyawe ushobora kutubwira igikorwa ubu umaze gukora karibu. Ndafise indirimbo ni indirimbo imwe niyo navuga ko ya mbere yamaye amahirwe kuja kuri YouTube uretse ko atari yo ya mbere nari nkoze. Ni indirimbo yitwa Wamenye Kunezereza uwifuza kuyiraba ashobora kuja kuri YouTube channel yanje akandika Daniella koze acabona ibikorwa vyanje. Koze ni mu kirundi nyene ko nyene koze hanyuma agaca akora subscribe kugira ngo ashobore kunshigikira agakommentaire atakibage na like hama ibisigaye navyo mfise ibikorwa byinshi biri mu gikoni nibaza ko buke kandi very soon hari igikorwa ngiye kurekura vuba rero babe baritegura. Daniella watubwiye kubijanye n'indirimbo yawe yitwa Wamenye Kunezereza. Washobora kuducishiriza ko tukumviriza indirimbo yawe? Ego nta kibazo reka ndirimba agaparti gatoya muri iyo ndirimbo akantu gakunda kumfasha cyane ariko iyo mbimenya sinari kurira iyo mbimenya sinari kwiganyira no iyo mbimenya ko nkunda ukuraho iyo mbimenya ko cari igipimo iyo mbimenya ko mfitiye imigambira sinari kwirusha. Wahejeje nari ntanguye gufashwa neza ariko uciye uheza ariko ntaco uwikenera yogenda kuri YouTube yawe akandika Daniella koze. Kinashaka ndakubaze niki wobwira abaririmbyi bagenzawe ko hari benshi nkunda kumva bidoga ngo ama views yabo ngo ntaduga birashoboka ugasanga cangira ni indirimbo zabo bituma sinzi niki wobabwira cyangwa uyu munsi hari ibintu nkunze kubona umuririmbyi ashobora gushira ku indirimbo kubera yumvise naka mugenzi we yaririmbye sinzi reka ndeke kubinjira ariko niki wobabwira bishobora kuba bivana niki ugerageje kuraba. Impamvu navuga ngo ama views ataduga cambere ngaha mu Burundi wacu ndakunda ariko akenshi ngaha iwacu mu Burundi usanga abaririmbyi tudashigikirana ne dusupportingana. Mbonye igikorwa ca mugenzi wanje sinifuje kumupostinga sinifuje kuja kuri YouTube yiwe ndabe ugaca usanga biriko biherera muri twebwe nyene kandi no kubaririmbyi naho nyene birafise ingorane. Hari igihe ushobora gusanga umuririmbyi arasohoye indirimbo narigeze kuba umujournaliste hari indirimbo zimwe twakira ukibaza eske uyu muririmbyi yagiye muri studio yahe ariko ugerageje kuraba naho nyine hariyo abantu bakira ivyo bahaye. Iyo ikintu bahaye ikintu kitameze neza ntibashobora kucakira ariko ubahaye ikintu ciza ikorwa ciza kirivuga naho ubu bataba bakuzi mugabo ugasora ikintu ciza kirashobora kukuvugira wowe adashoboye kuvuga. Abaririmbyi rero duhindure kwandika duhindure uburyo dukora duhindure n'ama studio tujamwo kugira ngo bidufashe rero kuduga ku bantu bariko bakora barondera ama views.
urakoze cyane Daniella wavuze ku bakora barondera amavyuzi ariko nayo nibaza ko akenewe hama nashaka ndakubaze wewe nuhe mugambi ufitiye gospel ya hano mu Burundi nihe vision ufise vuga ati umunsi nashitse kuri iki nzonezerwa cyane twashaka kubwira ariko baradukurikirana vision yiwawe. Vision yanje nga mu Burundi canke gospel yo nga mu Burundi ikintu nifuza ndatandukanye gato n'abandi. Ikintu ca mbere nifuza ndifuza kubona ko muri gospel yacu mu Burundi iyo habihinduka mu buzima bw'abantu nimba hariho indirimbo ishobora kuba canke se umuririmbyi ari kuri stage ariko arahimbaza Imana hashobora gukira abantu. Apana vya bindi usanga turarimba gusa batwumve turarimba gusa tumenyekane oya ariko jewe ikintu nifuza kandi namasaba Imana igihe cose nzoba ndiko ndaririmba niba umuntu azoravye indirimbo nje kuri YouTube nimba zibaravye kuri Facebook nimba zibaravye muri emission igihe cose nzoba ndiko ndakora igikorwa co guhimbaza Imana nifuza ko hazogira umuntu umwe canke babiri bakira nimba ari impumyi akanure nimba ari kimuka amuguruke nimba agwaye akire nimba afise ibibazo yishu niyo objectif ya niyo vision yanje afise ivyo bindi ni Imana itwongera ku buntu niko n'ijambo ryawe rivuga. Rero ndatandukanye gato n'abandi baririmbyi benshi bo nga mu Burundi ndetse n'ahandi kuko nuko mba numva vyomera. Ndafashwe cyane coma n'abandi barinji ba gospel bakagira vision nk'iwawe twasanga ivyo twifuza vyose ivyo abaririmbyi bifuza vyose by'imitima myinshi keneye twosanga ndetse no ma eglise twosanga ivyo bintu babishitseko. Rero nibaza ko ari cyo utumirira abandi ko ari cyo bokora. Hari kindi kintu nkunze kubona muri entourage yacu canke mu eglise gasanga hariho inkokora mu baririmbyi hari kudakundana ngo ama microphone ico kintu umaze ukibona canke sinzi gasanga hari intamba myitwa ama microphone ikintu bita ama backing ico kintu kiratuma habaho tuntu tumwe gasanga ari uduseparation urafise cyo kivuga ko nico woterera muri ico kintu karibu. Cambere novuga nti abantu bakora nk'ivyo umuntu ashobora kuba barangora gukora bamenye microphone nagenda ikoreshe iwabo azarayizana muri eglise azarayikoresha mu gihe yifuza ko yamera kuri microphone. Ariko uburyo bwo guhimbaza Imana ntiduhimbaza Imana ngo nikora dufise microphone niduhimbaza Imana ngo nikora twagiye muri eglise. Ikibanze cyari cyo cyose umuntu arafise uburenganzira bwo guhimbaza Imana. Rero abantu bifuza guhimbaza Imana bakoresheje ama microphone vraiment ama microphone hari hayazimbutse murashobora genda mukazigura kugira ngo muze murazikoresha byo burira cyane. Uwo muntu je ndamutahura ntabazica ariko arakora aba yagiye gusa agaragaze ayereka abantu ko yaje donc niba abandi bakoreshwa n'ama emotion. Abo bantu rero baragoba bazosanga bariko barakorera Imana batazi. Tibakunzi mubandanya mudukurikirana kuri Ndufacom TV twashaka tubibutse kugira commentaire kugira s'abonner kugira ngo mubandanye muronka ibiganiro byacu byoroshe imbonesha kure yacu yaje kugira ngo yorohereze benshi ifashe benshi bashoboka na cyane muri gospel nkuko umunsi ari cyo kiganiro turimwo kugira ngo tumenye byinshi ingorane gospel yani wacu ihura nazo. Daniella twashaka utubwire niki cokogwa kugira ngo wowe apayi wawe wumva ubaye satisfait wobwira iki abo ba journaliste wavuze aba journaliste badafasha ibikorwa ngo bigere kure jaka mba no batera nuko boshira imbere umuziki wa gospel n'ibindi byose abandi babituye bakareka kwa gupendelea bavuga niki nawe wokongerako nk'umurinzi wa gospel shaka kugera aho ugeze n'abandi batashoboye kuronka ino mikro ngo babivuge umva wovuga iki wobabwira iki kugira ngo umuziki ndundi canke se gospel ndundi tera imbere icambere nuko twogira ubumwe abarundi hamwe muri rusangi twogira ubumwe kandi ikintu naco numva nosaba nk'abo dushikirira hejuru muri leta bakadufasha muri leta mvyeyi badufashe bashigikire bakundishe abarundi ivy'iwacu ndakunda kuvuga cyane dukunda ivy'iwacu
nka cyane cyane hari igihe mura nicara kuri televiziyo nkaraba indirimbo ugasanga indirimbo ano na 9% ni nyamahanga ugasanga indirimbo ndundi ni imwe kwijana bariko barashirako rero nukuri nimba vyoshoboka bo bijamwo bakundisha ivy'iwacu kuko bage abantu bakurikirana ivy'iwacu canke se ivy'abandi ntabwo azokunda ivy'iwacu mu gihe atabibona akunda ivy'iwacu mu gihe abibona kandi sinibaza ko mu yandi mahanga bakunda indirimbo zacu ku buryo natwe tuguma turabizi wabo icambere dukunda ivy'iwacu ngaha mu Burundi n'abajournaliste mwige kunda ivy'iwanyu iwanyu ni wanyu ngo ntabanka ko nka nyina ngo agwaya amahere uko bimeze kose turabarundi twese muze dukunda igihugu cacu kugira ngo tugiteze imbere ku kantu karakomeye cyane ukantu uvuze ko gukunda ivy'iwacu binyibukije akantu Fabrice yigeze kuvuga ariko aravuga ku baririmbyi baba worship leaders avuga ariko arahimiriza yuko bogerageza gukoresha indirimbo zacu turafise abaririmbyi bashoboye turafise indirimbo boshobora gukoresha ariko hari akantu gato mu ndwi heze hariho umumizise twari kumwe ariko aravuga ngo barabura indirimbo bavuza ngo mu mamanza mu mariage ngo baririmbyi ba gospel hano mu Burundi ngo ntibariko barakora bikwiye ivyo urafise cyo kivugako yavuze uko nibaza ko ataba mu Burundi kubera ndavye ugiye kuri YouTube ukarabe ibikorwa ndundi abaririmbyi ni benshi vraiment bafise indirimbo ni benshi cyane indirimbo ni nyinshi nibari kugwitwaza nibavuga ati abarundi hari ikintu gitwishe umengo mbonye mugenzi wanje ateye imbere sinomusunika kugira ngo abandanye atera imbere indirimbo zirahari ni nyinshi abarundi tufise indirimbo nyinshi kandi ziryoshe zifise n'amavuta zifise n'akanovera nibareke kutubeshera indirimbo turazifise vraiment tugeze ku mwanya wo kurangiza ariko twinjira mu mwanya wo kurangiza Daniella nashaka nimba ufise akantu worangiriza ko comme conclusion umwanya ni gwawe akantu numva norangiriza ko iki kiganiro nuko nobwira abariko baradukurikirana cane bakore subscribe kuri Ndufacom TV kandi partage ahashoboka hose kugira ngo dushobore guteza imbere ino TV ikindi naco basaba ko bogenda kuri YouTube channel yanje nkuko nabivuze mugakora subscribe mukaja no kuri platforms zanje zose ndafise Instagram ni Daniella Koze Twitter ni Daniella Koze ndafise na page yanje ya Facebook abashaka kunkurikirana ni Daniella Irakoze ndakora ama live cyane kandi nibaza ko abantu bakurikirana live zanje benshi barahezagirwa kubera ndagerageza so nivyo numva babwira ikindi naco ndabakunda cyane imana bamugisha inshuti bakunzi mwariko muradukurikira turabashimiye cyane kuri micro mwari kumwe na Fabiola Nshimirimana hari nakandi nayo nibagiye nitwa Fafa Praise turashimiye cyane umutumire wacu Daniella Koze twizeye n'ikindi gihe ko nitwamukenera zogaruka turagushimiye cyane Daniella naho utaha murakoze